jengi muri minsi usakaririmbo gashasha mani ndiko ndapanga pe nkeneye rero kukagira ko repetition fresh nitonze ngende kugasohora ntuje tabintu zo kuvuga ngo bare wewe kabaja mu menshi kora Rwanda we ko kuza kwishobora. Okay nakuvuga ati je navukiye ku Gatumba ndatumuryango wanjye ndatabavyeyi banje ndatana inshuti zanje cyamanuka mu mujinje kurondera ubuzima cashikira mu Gatumba ngeze mu Gatumba sanga ibyo mu Gatumba nato nyene biratumba cyantangura kwiyumvira umuryango wanje nasize ku Gatumba kibazo dufise ngahiwa cy'Uburundi urazi rero uzi n'amakuru rero brother wewe kuva utegura imistari ubu niho numvise imistari myiza je muri minsi ndatwika ndaro nta musinziriye ndiko ndapanga ibintu ndapanga nanje uko dufashe umwanya kuko DJ tuba tumusanga dusize tugera amasa oya ntiyo duciye nawe wewe oya kwanza good. Oh shit. Yeah, you're so beautiful and I love you so much. Kissing me, baby, tonight I go fire. You ending me together for the best every night. People keep talking, they can't say what they like. Oh shit. When I run in the brass. Ni chongereza gusa. Ewa. Intumbero jo ifise no gutera imbere. Ifuko tukora ibintu bizima. Bimeze fresh, hamwe dufunika East Africa, America, South Africa. Je nkeneye kwanza muri muziki wanje. Nkeneye muri Africa yose. Ko noterura kambere muri hip hop. Fresh nguvu nyinshi. Nishaka dushire nishaka. Turabimba dutera imbere kwa yashikura bise. Hanya nabasatubi bafizo batangiye bukebuko nyene. Ivuko dushishimisa. Bavuye mu ya ubwo twe turahanira. Ko numva mwe muri mu bintu by'amaripate ngaha na mutoyi wanje ugomba umugira umusani kandi si rya mbere iminsi yose nama numva muri mu ndu z'amaripate nini kuki mutokorera Imana muri je mu bintu by'Imana muve mwibi by'amaripate mukorera Imana nyene nk'abazomenya icanyu imbere y'Imana. Ubona kubwira mubwire mu muryango ukuntu bimeze cyane na mbere havuka abana benshi hakavamo ibisuma hakavamo abadepite hakavamo ibibani hakavamo abasani canke imbwa zo ngaho canke ibimuga none ushaka rero twese tuje muri gospel Imana hajya anye yaradutoranije nk'abayo umwanya bigikunda uva muri ibi bintu by'amaripap ukaza gukorera Imana uyu mutoyi wacu uri kurabishiramo bizokugirira ingaruka ku Mana. None wewe ndakubaza we muri uyu mwanya ni uje kuduhindura none oya Jesse je ndabahindura twebwe twibereye mu bintu by'umuziki turana natwe yuko twogira evo kwanza yo hejuru yo twese turaririmba muga tugome turi hahandi nyene twese turaririmba muga turaririmbira Imana gerageza muhinduke Jesse nje kubahindura ubutumwa bwiza mba ndikunda nzo bahindura gituma nturimbira Imana mu ndirimbo gospel sinovuma ariko urimba izisi uravuma ugafata indege n'izindi ukaronka amasho ababebi benshi abadada ushiye misteo nyene kila muntu ndirimbo gospel ntabwo azomenya brafre umviriza ndakubaha kandi ndakubahiriza nuko nobaha mutoyi wanje. Imana iravumisha umuntu iragushira ku gihe kuko imaze kuvuga ati wenda guhagaritsa ubuzima bwawe ibyo byose byoca bihagarara ahubwo ku neza yayo gerageza muhinduke Imana muyesa bicari cyo cyose iragishoboye. Ntabaririmba gospel bamenyekana ntabo kw'isi nzima gospel y'Imana ya mbere byiza rero murabe muhinduke we anyama wabuzi yuje. Hey, you're so beautiful and I love you so much. I should be I know fire. Getting me together from the days and nights. People keep talking, they can't say what they like. I'm telling you that no one. Super. Ariko nibutse kandi cyo tubera kamaro icyo grand frère yari karavuga cyari kirasiguritse kwe turabe dukurikira inzira nziza turebana n'ibintu by'ubustare tureka ibintu byo kuririmbira ubustare ahubwo tworirimbira Imana ariyo yaturemye dushikana ngaho. Yes ndimo we nturi je umva kuvuma menyekane sana nka Safi Fizo Icon bajya barakoze Naganje ndikunda akora kandi maze ahantu maze kwishikana na hatoye yo ndirimba gospel none harimo yo banzi ariko Mr. Je baranzi
Mwiste barakuzi. None. We rero urumva we rero ushima we yuko mwiste we buguma bakumenya rero. Aha nyine shaka Mr gusa. Shaka ko amenya ijana kujana ku isi nzima yose. Jewe nanje nkurikije impanuro ya grand frère. Jewe ngiye gutanga imiziki y'Imana gusa nkurikira inzira nziza. Nibe nayiko ndapanga, uragenda muri studio wenyene. We utawe muri style wewe. Kumwima basi yo Mr ndayirimba imeze neza yo Mr yawe. Ugize fo kwitabira. Wewe wari kuyimba yo Mr kazoyiririmba. Wewe umaze kwitabira no bisiguriye. Yo Mr imeze fresh and oya tukeneye guhinduka duhinduke dukorere Imana tureke kwishinga ibintu by'ubustari biki n'ibiki abo n'amashane tu no kumva rero. ora to Ebi mutko. mbere ntutosubire no kumbwira ngo nze kuri ibintu by'ubustari uburengeye gukurikirana ubustari. wewe urakurikirana wewe kandi uzorabe ko nazo gukunda bacha ko n'indege. basha uragenda iyo ushaka Ndoba guta ama voyage n'ama voyage. Amarero biza abana nkaho tarako yasha uburenge to we. Mwe muzonyifuza muzotangura kuncoresha rimwe. Okay. So beautiful, and I was so kissing me, baby, tonight I go.